N'amahoro. Nizere ko mumeze neza. Kuri iyi channel yacu dutanguye dushiraho amavideo amwe azoza aradufasha mu gukora ibintu bimwe bimwe tutari tuzi kuri WhatsApp. Tugiye tubereka akantu k'ingenzi ku bijanye na statut. Hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndashirako statut nkeneye ko ibona abagenzi banje gusa, canke nshaka ko hariho abantu bataza kuyibona, canke nshaka ko iza kubona abantu mba nashatse gusa ko bayibona. Ibi bintu nivyo nkeneye ko turabira hamwe. Ndagerageza nyene nifashishije telefone yanje, nawe uzogerageza ukoreshe yiwawe, uzoza utubwira muri commentaire ingene wabisanze. Okay, reka dutangure. Ndatangura nugurure WhatsApp. Je nsanzwe nkoresha iyi TM WhatsApp, wewe ushobora kuba ukoresha GB WhatsApp, vyose birashobora gukunda. Okay, tukiri ngaha rero, urabona turatangura tugende kuri aka gasinye ka statut aka. Iyi statut tuyifyondeko, urabona haca haza aho dushira statut. Tukiri ngaha uca ugaruka ukaza ngaha, tugenda step by step, ndabibereka vyose. Ucuza ino muri utu dukwego dutatu, hama ugakorako, haca haza ngo confidentialité du statut na paramètres. We rero ucuca kuri confidentialité du statut. Niho mfyonze. Urabona kano kaburungu gasanzwe kari muri mes contacts. Kano kaburungu murakabonaka, gasanzwe kari muri mes contacts. Aha rero bivuga biti statut yanje nshirako iza kubonwa n'abantu mfise muri contact ziwanje bose, abagenzi bose barayibona. Niyo gasanzwe kari. Dukeneye ko statut yacu iza kubonwa n'abantu dushaka, duca tumanura. Urabona duca tuza aha hepfo hagira kabiri. Nizere ko muhabona. Tugasizemwo tukagira ati mes contacts sauf. Urabona iza kubona abagenzi banje kiretse. Reka tubikore turabe. Ndahakoze urabona haca haza mes contacts sauf angize nkuku, abangize nibo batazobona statut yanje, abandi bari muri contact yanje bazoba bayibona. Urabona hejeje kubagira uko, urabibona hejeje kubashirako utwo tuvi, wewe ucuza ngaha kugira wemeze. Abo nibo batazobona statut nzoba nasizeko. Abandi bose mfise muri contact bazoba bayibonye, kiretse aba nasizeko utuvi. Ugaca wemeza, ugaca ugira kuri iyi vi. Urabona ko kamaze kwinjira muri mes contacts sauf. So dushaka, urabona aka ka gatatu nako aka no partager qu'avec. Nta wundi muntu ategerezwa kubona iyo statut kiretse uwo muntu ngire. Ndabibereka, reka tuhakore. Naho nyene bica biza kwa kundi. Aho urabona nsizemwo uyu, nkaca nemeza kuri aka kavi ko hepfo aka. Mwihangane gato. Aka nce nemeza kuri aka. Nta wundi muntu azobona statut kiretse uno muntu. Rero ibi kenshi vyama vyakoze abantu bitwa ngo bari mu rukundo, bamwe usanga babeshanya, ugasanga nk'ubu dufate uyu Agnes nari nsizeko, ugasanga niwe azobona statut nasizeko, nubwo noca nguma ndamushirako wenyene, azoguma abona ati wa muntu aranyitayeho, aguma anshira kuri statut, or niwe abibona wenyene. Ibi bintu rero si vyiza. Umuntu utamukunda uzomubwiza ukuri. Gusa utu nitwo tujede dutatu nari nshaka ko twigira hamwe uyu munsi. Murakoze, nizere ko mwatahukiwe. Utatahukiwe afise ikibazo arafise kutubwira. Eko, akambere ndabibutse ko ahambere